Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biba biriko biravugwa hoba mu gisata ca politiki, umutekano, agateka na muntu eka n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa iryo nino mu gihugu c'u Burundi. Turi kwigenekerezo ya 2023 myandagaro umwaka w'2026 ku munsi w'Imana. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha badukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri makungu ya kure, mwese mbakengurukiye kandi ko tubana mu makuru n'ibiganiro dushikiriza. Hari inkuru yavuzwe cyane mu menyeshamakuru bitandukanye eka no kumbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu gisata cy'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Niyo nkuru iriko iravugwa cyane nuko General Muzinga na General Barandereka bararokotse igitero ca drone muri nondwi ahitwa Fizi muri Kongo. Hari inkuru twabagajeje ko cyane yavuga ingene iki gitero cari capanzwe. Amakuru yo kwizera dukura mu gisirikare cy'u Burundi rero nayo aravyemeza neza ko mwijoro ryo kuwa kabiri rishira wa gatatu igenekerezo ya 18 rishira igenekerezo ya 19 myandagaro y'umwaka wa 2026 General Major Erindizige Batazira Muzinga asanzwe ari cegera cyo mukuru w'ingabo zigwanira ku butaka be na General de Brigade Teresfor Barandereka ajejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru vy'igisirikare bararokotse igitero ca drone yasambuye hoteli bari baraye bavuyemwo ahitwa Fizi Centre muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. General Muzinga na General Barandereka bari bavuye mu nama zitegura intambara zabereye Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, baraheza bacaho muri Fizi bashikira muri hoteli Mwalu. Hari amakuru avuga ko muri iyo hoteli hoba hariyo abamercenari ba leta ya Kongo be n'izindi ntwaza ngabo z'igisoda ca Kongo FARDC mu ntumbero yo gutegura ibitero bishasha vyo kugaruza Minembwe na Poizeho. Abarashe drone rero yasambuye hoteli ngo babari bafise amakuru ko Muzinga ariho yaraye, ariko drone yatewe Muzinga na Barandereka bahavuye ngo babarokotse gutyo. Amakuru dukura mu gisirikare akavuga ko General Muzinga na General Barandereka bashoboye kwishikira kuraba abasuda b'u Burundi barahitwa Baraka mu ntumbero yo gutegura ibitero bishasha muri Minembwe. Hari kandi na vyinshi bivugwa kuri urwo rugendo rwabo inyuma yaho barokokeye ico gitero. Muti rero General Muzinga harabipfuje ko uvuga vyinshi kuri we cyane ku vyagiye biramuranga ndetse n'ingene yagiye muri intambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akamatsindwa, ariko mu mwaka uheze akaba umwe mu baduzwa mu mapete mu gisirikare cy'u Burundi. Izina ryiwe ni General Erindizigiye, mu gisirikare bamutazira Muzinga. Afise nimero matrikire yiwe ni SS ubusa 2239. Akaba afise imyaka 54, avuka muri komine Matana mu ntara ya Bururi yahahora. Muri kino gihe ni cegera cyo mukuru w'ingabo zigwanira ku butaka. Ifoto yiwe yambaye umwambaro w'igisoda ca Kongo bita FARDC be n'ibendera rya Kongo ni kimenyetso cyari gihambaye cyane benshi bafatiye ngo cubuye mu basuda b'u Burundi bakorewe muri Kongo. None rero nginyuma y'imyaka rongo intambara y'abasuda b'u Burundi muri Kongo, intambara bagumye batsindwamwo, Erindizige yashimiwe na President Evariste Ndayishimiye ahabwa ipeti rya General Major. Benshi bakavuga ko Erindizige Batazira Muzinga ari umwe mu bagenerali bakadasohoka na President Evariste Ndayishimiye kuko hari vyinshi amurongikamwo, undi nawe akabitumika neza nkuko bavyita mu majambo akoreshwa cyane mu gisirikare. Ubundi akija muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, General Muzinga ari mu mwambaro w'ingabo z'amahoro umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC wari urongowe na President Evariste Ndayishimiye. Umuryango washizeho ingabo zijejwe kuja hagati ya leta ya Kongo n'umwari M23 mu ntumbero yo gushoboza ibiganiro vy'amahoro hagati y'izo mpande zibiri. Uburundi, Ubuganda, Kenya na Sudani y'ubumanuko nivyo vyatanze abasirikare bari bagize izo ngabo za EAC bise Aircraft. General Muzinga niwe yarajejwe ibijanye n'ingabo z'u Burundi muri Aircraft. Uwo mwambaro rero wagaragaye ku ifoto yahanwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, yari yambaye inkofero itukura, niwo wari w'ingabo z'u Burundi muri Aircraft.
M23 bayumvishije kurekura uturere twose yari yarafashe iduha ingabo za EAC kugira abasuda bayo begeranywe imbere y'uko ibiganiro bitangura. Abasuda b'u Burundi bahawe ibice 50% y'uburere bwose M23 yari yarafashe muri Nord Kivu. Muzinga rero niho yaje mu mugambi utangaje. Ava mu mwambaro w'ubushinga ntahe yumvikana na Kongo ko bayizanira abasuda b'u Burundi bambaye imyambaro ya FARDC maze bakabandanya intambara mbere na bwa burere bahawe bw'aba basuda b'u Burundi FARDC kazoci bwifatira. N'umugambi yumvishije neza Vice Ndayishimiye amwereka amafaranga azova nko mu kugurisha ingabo z'u Burundi muri Kongo. Nuko wari umukuru w'umuryango arakora ibidakorwa. Ku mugaragaro abo mushinga naye hagati y'abanyamuryango bari mu matati mu kinyegero yakira impera aja gufasha uruhande rumwe rw'abari mu matati. Abasuda b'u Burundi barungikwa muri Nord Kivu bambaye imyambaro ya FARDC baja ku rugamba batangura kugwayo bambaye ibendera rya Kongo. Amafaranga yabo aribwa ntibanahabwa iteka. Aha niho rero havuye ifoto yagaragaye cyane ya General Muzinga hamwe yambaye umwambaro w'ingabo z'amahoro zivuye mu Burundi, ahandi yambaye umwambaro w'ingabo za RDC cyangwa se Republika Iharanira Rusange ya Kongo ziri kugwana. Benshi bakavuga ko yari ifoto y'ubuhemu butagira izina mu mico y'ikirundi. Ngizi nyifato zatumye rero igikorwa ca Yakraf kinanirana. Ingabo zirakugwa muri Kongo, M23 isubizwa ibice vyayo hafi yari yarafashe. Ibindi bihugu byose vyarabikoze kiretse Burundi. Ibice vyarimwe abasuda b'u Burundi vyahawe FARDC maze M23 isubira kugwana kugira ifataho yari yashikirije abasuda b'u Burundi. EAC rero igikura abasuda bayo muri Kongo, General Muzinga ntiyatashe ahubwo yaciye arongora vyeru y'ingabo z'u Burundi ku rugamba. Kuva muri Munyonyo umwaka w'2023 gushika muri Nzero umwaka w'2025 abasuda b'u Burundi baragwanye gose muri Nord Kivu kugeza igisagara ca Goma gifashwe na M23. Burundi bwarahaburiye abasuda benshi. Imbere gato yuko Goma ifatwa, General yimuriye icicaro ciwe i Bukavu muri Sud Kivu. Harashoboye no kwimura kandi ingabo n'ibikoresho vy'igisoda cyo Burundi, ariko naho nyene intambara ntiyamworoye kuko Bukavu yaciye ifatwa na M23 hari kugenekerezwa 16 Ruhuhuma uwo mwaka w'2025. General Muzinga yahungiye Bujumbura, inyuma yahavuye yagenwa kubicegera cy'umukuru w'ingabo zigwanira hasi, ariko ahabwa kuba ari babandanya gukurikirana ingwano yo mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Muri Kigarama umwaka uheze General Muzinga arazwe gufatwa ari ku cicaro ciwe ibwegera. Bukavu imaze gufatwa abategetsi b'u Burundi bavuga ko Virito ushobora gufatwa mbere ko bikozwe Burundi bushobora bwoca butera Kigali mu Rwanda. Ivyo nivyo Muzinga yumvishiye Vice Ndayishimiye. Muri Kigarama umwaka uheze mu 2025 intambara zatumbereye kiyaca Rusizi ku rubego Burundi na Kongo. Mu minsi 10 gusa abasuda b'u Burundi baratsinzwe ku birindiro vyabo vyose baratabahungira mu Burundi. Na Uvira yarafashwe. Utwara ingabo zari zisigaye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, Colonel Jekonias Niyimbere niho imbere yarafite icicaro ciwe ahitwa Bwegera. Yabonye ategekwa kwigira imbere maze General Muzinga aza kwifatira ca cicaro ca Bwegera. Abari barongora ingwano yavuye yagira afatwe mpiri na M23. Ntiyashoboye no gutegura ingene abasirikare bavayo. Ivyabaye mu kiyaca ca Rusizi vyatumye igisoda c'u Burundi gitakaza abasirikare bashika 3000. Bamwe barishwe, harabafashwe mpiri, harabishikanye muri M23 ndetse hari n'abahisemwe guhunga iyi ntambara. Muri no minsi rero hari hamaze iminsi intambara yo mu mitumba ya Minembwe muri Haut Plateau za Sud Kivu. Naho nyene igisoda c'u Burundi giherutse gukugwayo na M23 ifatanije na Twigwaneho. Ubwoba ni bwinshi rero ku bice vya Fizi, Baraka na Karemi ko bishobora navyo gufatwa mu minsi iri imbere. Intambara y'ubu ifatanye kandi no kwimba inzahabu. Umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo ngarafise hafi kompanya y'abasoda irikira mwimbira inzahabu. General Muzinga ati natanzwe nawe nyine aherutse kurungika abiwe kwimba inzahabu. Muri iyi ntambara yose General Muzinga aranzwe ngo nikibi kidasanzwe ku basirikare. Muri Kigarama mu mwaka w'2023 igihe hari hishwa abasuda benshi abandi bagasanzara, Muzinga yabesha abasuda ngo bashaka gutaha baha ubwato bagende. Abatashe bashitse bafatwa barapfungwa, abarenga 270 kugeza ubu barapfunzwe. Muri Gitugutu umwaka uheze w'2025 General Muzinga yahaye igihano abasuda ba 6e Bataillon Tafoku bari barose gutaha mu Burundi.
aho yabategetse kuzunguruka Burundi n'amaguru abahoye ko bariko basaba imishahara yabo bakoreye muri Somalia no muri Kongo. Aha ntawovuga amabi yose yakorewe abasuda b'u Burundi ngo ayamare. Udufaranga twabo twarariwe, kwibwa imfungurwa, gufatanywa n'insoresore za wazarendo ku rugamba maze rugereranye ko zigahunga zitabwiye abasoda, guhebera ibiziga vy'abasoda ku mitumba bagasanzagukirayo, kutamenyesha imiryango y'abasoda bapfuye, kwinuba bamwe mu basoda, kwihakana abasoda bafashwe eka n'ibindi. Ngo nta kintu rero cababaje abasoda cyane nko kugwara kwashi ku rugamba kandi amafaranga yo kubagaburira aguma asohoka. Uti rero hari abategetsi b'igisoda bari bakwiye kwiyahura kubera ivyo bakoze muri Kongo. Aya niyo majambo yavuzwe n'intwazangabo y'ipete rya General de Brigade mu mwiherero w'abatwara igisoda wabereye Igitega mu mpera za Rusama uyu mwaka. Intwazangabo yavuze ko mu vyigwa vya gisirikare y'izibura yababwiye ko General arongoye intambara yatsinzwe mu buryo buteye isoni aca yiyahura. Niyo yacagira ati ndavye amakosa abereye muri Kongo hariho bamwe muri twebwe bakwiye kwiyahura yaba hari iteka basigaranye. Colonel Jeconias Niholimbere nawe yarafashe ijambo agira ati ijambo baje muri vyose n'ukuntu mwanzaniye ko abandi barongora intambara. Iyo ntsindwa ku izina ryanje nka Jeconias nari kubitahura, narababaye munkuye mu birindiro vyanje nkagaruka vyafashwe. Aho hose rero imyidoga ikomeye yari kuri General Muzinga, bose bagiriza ko yakoresheje amakosi y'igisoda. Hari n'abavuga ko ingorane ikomeye abasoda bafise muri Kongo harimwo kuba bahabwa amategeko ava henshi, absence de l'unicité du commandement. Hari amategeko ava ku mukuru w'igisoda Prime Niyongabo, ayandi ava kwa Muzinga bakishimira ko yivuganira na President Ndayishimiye. Bamwe bati intwazangabo yidogerwa na bose, abakuru n'abato. Intwazangabo yarongoye intambara ikaneshwa yagwanye hose, niyerutse gushimirwa rero ihabwa ipete rya General Major. Ngo ubundi yobaye iriko iracibwa urubanza kubera amakosa yambaye ku rugamba, yamara niko Uburundi ngo butwaye muri kino gihe. Umukuru w'igihugu yivugira ko atabila afise kiretse ikibuga cy'umupira w'amaguru yasanuye ku mafaranga ya FIFA, ngo niwe agiye gusubiza kwitoza kandi akabikora yihayagiza ko igihugu cy'u Burundi yakigejeje kure. Ibi ni ivyatangajwe na bamwe mu bamenyereye vya politike. Mu kiganiro ca Reverano Ndikuriyo ndetse n'abamenyesha makuru ku munsi w'ejo haravuzwe vyinshi bitandukanye. Mbere yaragarutse ku bisata bitandukanye vyose biraba igihugu, harimwo umutekano, intwari ibereye ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye, harimwo n'ubutunzi. Ni mu gihe kandi mu minsi iheze yari yanatanguje ingendo mu mazone mu ntumbero yo gusanga abagumyabanga ku kivi no gusuzuma ibikorwa vy'iterambere vyariko birangurwa mu gihugu n'abagumyabanga. Ni urugendo rwatangujwe ku munsi wa kabiri igenekerezo 18 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 na nyene iteka Reverano Ndikuriyo ari kumwe n'abari mu buserukizi bukuru bw'umugambwe, aho yagendeye ibibanza bitatu vyo mu makomine ya Mugina na Cibitoke, ari vyo Mabayi, Mugina na Cibitoke. Byari bitegekanijwe ko rero izo ngendo zizukorwa mu bibanza birenga 150, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabonanye n'indongozi z'umugambwe kuva ku rwego rw'ikomine gushika ku mutumba. Intumbero nyamukuru yari ugusuzuma imigambi iriko irangurwa n'abagumyabanga, kuba intumbero nshasha no kuba impanuro zijanye n'ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'iterambere. Izo ngendo zisuzuma zabaye nyuma y'imyaka 2 n'amezi 4 gusa. Komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ifashe ingingo yo guteza imbere ibiterwa njabukamazi ari vy'ivoka, ikawa n'icayi. Mu mpanuro yatanze, Reverano Ndikuriyo yasavye abagumyabanga kwama bashira igihugu imbere mu kugikorera kandi bongera bagikingira abansi. Yabasavye kandi kuguma kuzirikana karangamutima k'umugambwe no gukomeza umurindi mu bikorwa vy'iterambere. Sivyo gusa, yibukije kandi ko ikiringo c'amatora cegereje. Umugambwe CNDD-FDD ukaba waramaze kwerekana uzoserukira muri ayo matora, ari we nyene icyubahiro Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Reverano Ndikuriyo yasavye kandi abagumyabanga hamwe n'abarundi bose kwirinda ibikorwa bishobora guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, abasaba kutadandaza amatungo y'igihugu ku banyamahanga, ubwo bakabijisho no gutwa ivy'igihugu. Sivyo gusa, yamenyesheje ko gukunda igihugu bisaba kandi kuvavanwa n'urudandazwa rwo mu kinywabi, kuko ari imwe mu bituma iterambere ry'igihugu rihungabana. Mu bibanza yagendeye, Reverano Ndikuriyo yashimye cyane abagumyabanga ku bikorwa vy'iterambere bariko bararangura.
aho yamenyesheje ko umwimbu wiyongereye cyane ku bijanye n'ikawa aho wavuye ku matoni 8 ukagera ku matoni 28 kuva mu mwaka w'2024 gushika muri uyu mwaka. Ku bijanye n'ibiti vy'ikawa vyatewe kuva mu mwaka w'2024 yavuze ko bitegekanijwe ko bizotangura gutanga umwimbu mu mwaka uza. Ku bijanye n'amavoka yatewe yasavye abagumyabanga kubandanya kwitwararika no kuyavomera muri iki gihe cici. Umunyabanga mukuru Reverend Ndikuri yasavye abagumyabanga kubandanya umurindi kugira ngo intumbero umugambwe wihaye zishikwe ko hakiri kare. Ivyo bikazofasha mu guteza imbere imigambi y'igihugu no kugwanya ingeso yo gusegereza. Mu gusozera Reverend Ndikuri yagarutse ku migambi amakumi nakwiye gushira imbere kugira ngo ashobore kwiteza imbere, guteza imbere ubutunzi bwayo hamwe no kwakira ingenzi nkuko amakuru adushikira abivuga. Ivyo bikaba vyari bibaye kuko imbere yaho ku magenekerezo ya 15 na 16 Myandagaro umunyabanga mukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo yarayateye iteka ibikorwa vyari vyatunganijwe mu mashengero biratandukanye muri Beloved Church no mu ishengero ry'Urutare. Muri ivyo bikorwa yashikirije ubutumwa bushingiye ku kwemera kwihangiro ry'igihugu n'uruhara rw'amadini mu bikorwa vy'iterambere ry'u Burundi. Ku igenekerezo ya 16 Myandagaro mu ntara ya Burunga yitavye ibirori vyo kwinjira ku mugaragaro ishengero ry'Urutare rwo mu Rumonge. Ivyo birori vyaherekejwe n'iyatigwa ry'ubudiyakoni hamwe no kwakira abakristu bashasha. Mu gushima ibikorwa vy'iryo shengero rimaze gushikako hamwe n'ingene ririko ryagura ibikorwa vyaryo mu mihingo itandukanye y'igihugu, Reverend Ndikuri yahamagariye abarongozi baryo kuramura abakozi b'Imana batanga inyigisho zijanye n'ibihe igihugu kigezemwo. Aha kandi muri iyo ntumbero yabasavye kwigisha ibikorwa abakristu kugira bagire nabo uruhara mu bikorwa vy'iterambere no gukorana neza n'abajejwe intwaro. Yibukije ko amashengero ari igice c'umuryango munini kandi ko badakwiye kwitandukanya n'ibibazo ibiranga ikibano. Yasavye kandi abapastori gutanga inyigisho zijanye n'ibihe igihugu kigezemwo na cane mu bijanye no kurera, gukomeza imiryango kuko umuryango ari wo mushinge w'ikibano n'iterambere ry'igihugu. Mu nyigisho zashikirijwe na Reverend Pastor Denise Nkurunziza, pastori mukuru w'amashengero y'Urutare mu Burundi, yifashishije izaburi y'127 yahamagariye abakristu gushira icizere cabo ku Mana no kwigira ko inkomezi zibafasha gutsinda ibigeragezo. Yifashishije kandi akarorero ka Goliath na Samusoni aho yibukije ko inkomezi nyakuri zitava gusa ku bubasha umuntu afise ahubwo akagaciro kazo karangwa n'uburyo uwufise izo nkomezi yitwara mu gukora ivyiza no gufasha abandi. Ku munsi wa gatandatu naho kwigenekerezo 15 Myandagaro Reverend Ndikuri yaritavye kandi ibikorwa vyabereye mu ntara ya Bujumbura komine Mugere zone Ramba vyo kwimika umwepiskopi mushasha w'ishengero Beloved Church Musenyeri Nzisabira Jean Bosco hamwe no kwimika abapastori 50 n'abavuga butumwa barenga 40. Ivyo birori yahamagariye abakristu gusenga mu mpemu no mu kuri ariko kandi bakajanisha amasengesho n'ibikorwa. Yibukije inyigisho ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza aho yahamagarira abakristu agira ati dusenga dukora dusenga. Ivyo bikorwa bibiri vyerekanye ko kwemera n'ibikorwa bikwiye kubangabangana. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yarashimye uruhara rw'amadini n'amashengero mu buzima w'igihugu, ahamagarira kwama bakorana n'abajejwe intwaro kwigisha abakristu gukunda ibikorwa, gufashanya no kwitaho imigambi y'iterambere. Iyo ntumbero ikabijanye n'ihangiro ry'imbona kazoza igihugu cihaye Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 ndetse n'igihugu c'u Burundi buteye imbere mu mwaka w'2060. Gayo rero amakuru yacu yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafinda kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza sangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike agati y'akazi na muntu ubutungane umutekano n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa iya nino. Mu mwanya uri imbere rero hari inkuru turiko turabategurira cyane ijanye na byinshi biriko biravugwa ku bategetsi batandukanye be n'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda cyane ariko hagaruka ku mubano w'ivi bihugu vyompi, aho umwe mu bajenerali bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi mu gisata c'igisirikare ndetse n'iperereza General Major Godefroid Niyombare agisibije mu bategetsi ba CNDD-FDD aho Reverend Ndikuri ubwiwe yahize ko azomwica niyanapfa
imva niba nyine yanapfa aho bamuhambye bakaja kumukurayo bakazana amagufa agashirwa imbere y'intahe. Garera amakuru yaragazwe ko muri kano kanya n'Umuhuza TV Imana ibahezagire.